Igisati cy'ugwaruka kiri urumva ndashaka kuburamwe. Fata ijambo Twe turugwaruka twabwira yuko bamenye yuko Ebi na Bill ariho n'itimu yiwe baramukeneye. Aha uri korandaba jewe baza kuri kurabibwira jewe. Bakunzi ba Deswa Bisho nkuko twama tubivuga canke nkuko tubivuga iyo akanya kabonetse na hariho hose akanya turagatanga ku barundi bakora ibikorwa vyiza ivyo ari byo byose bwa burudandazwa kwabo guseka byo bitama comedy yabo mu kozi w'Imana nibindi bisanzwe vyerekana ko turabarundi uno munsi rero dufiriwe bako ryo kuba turi kumwe n'abantu babiri bamwe mu mubazi abandi mu mutabazi kuri we utabazi byashikananje ukabutanzi nitwa Steven Biko Raphael kabarije nsanzwe nkora kikiganiro muri Deswa Bisho uno munsi rero nkabandi muri state ya Kentucky mu gisagara bitoro zivire aho nahoriyeho nabano bantu reka tubabaze uri iburyo bwanje wa witwa nde kwizentwa Bamboneyeho Felix ku bantu mukurikirana Deswa Bisho racinka imyaka mike kana katuvuganye ku bubamfu bwanje ni Abdallah Nitereka ariko menywa kuri Ebi na Bill ndibaza ku bantu muba musanzwe mukurikirana ku hinga bwa none uyu n'umuririmbyi muramuzi mumeze nkanga harenganye yari muri Houston Texas ariko ubu kuba duhuye ari babiri nibaza ko hari akantu baba dufitiye hari akantu gashasha ko bakahari bagira batubwire kubera iki muri babiri hano reka manze mbaze uno ari mu buryo bwanje turi babiri kubera hariho manager wiwe hamwe n'umuartist umuririmbyi mu myaka yahera wewe warusanzwe ukina ibintu bijanye na mareresi nibindi ubu rero warahinduye umwuga cyangwa warahinduye ibintu ukora byose urabona biri muri Burundian community canke mu bantu tuva muri kariya karere kiwacu warahinduye kuba wakuzi mu byo ntukora kare twarakoze amareresi mugabo ntiyashoye kubandanya kuko tuvyiteguriye bivanye nuko twara umwanya mwinshi cyane kandi ugasabwa gukora n'abantu batandukanye bava mu mingi itandukanye kandi hakaba hari ikindi kintu kiri hafi umuntu ushobora gukora ngo usanga amareresi ukora n'abantu benshi kandi batandukanye kandi benshi si bose baronka umwanya nk'uwo uronka mugabo umusani umwe cyangwa umuririmbyi umwe urashobora kumeneginga urashobora kuba uri kumwe nawe kwera ugomba gukora nawe nico gituma arashobora guhindura kuva hariya ku zino mugabo amafilime nari nandiki yaracariho naho yatakozwe yaracari nari yasevinze gihe cyari cyo cyose arashaka kuzokora reka tuje kuri umuririmbyi usanzwe umanaginga Ebi kubera iki uba wimvisemo kubana umumanager w'umurundi ndetse yoba yarigeze gukora ibikorwa bijanye na entertainment ukabona ko yoba umumanager wawe ni kubera iki wavuze ati reka mbe mfise umuntu afasha jewe ndi umuntu ndakunda iyo umuntu akunda igikorwa iyo abintu afitiye passion dusuye nyuma hari umukinyi wa basketball ariko gupfa yitwa Kobe Bryant nyene yizera company yiwe yizera hiring umuntu canke guha akazi umuntu bitavuye ngo nuko afise diploma y'ivyo bintu canke kubera afise passion yani ujya mu vuduko kuvuga ati ndashaka gukora bino bintu hanyuma bakaca bamwigisha rero iyo experience yo gukora ku kazi so jewe Felix nakunze kwaba manager wanje kubera nabonye ko akunda ibintu bya entertainment kandi aravyitaho naho twamenye ibintu byinshi n'umuntu yemera yuko ashobora kwiga so nico gituma navuze ati kandi akaba ari umuntu hanzi kuva mu bwana bwanje so bisigura yuko aramenya aho mvuye kandi arabona yuko ari ahantu dukeneye kugira nte gushika okay mu minsi heze atari myinshi twarabonye indirimbo wasohoye uri kumwe sinzi ko twavuga tumukunzi wawe canke uwo mubana mu rugo akagahungu karambenda okarankunda naje ndagahenda ngo ndagakunda manager kubera icyo kintu twabonye umenga baririmba neza nyene bari kumwe kubera iki mwimve gukoresha iyo tactique urabona hajya mu bintu by'umuziki kwera ujya mukobwa arafise abantu nyene bamuzi batazi yo Ebi arafise abantu bazi Ebi batazi ujya mukobwa rero abantu bakoranye no guhuza abafane abanywanyi no guhuza abanywanyi na arashobora kuba tenu ujya with some project mesh
tuko turakora n'abantu batandukanye so abantu bazobandanya babona ibintu byinshi kandi bitandukanye. Ebi muri ko murakorana nawe twumva ikirundi yaririmbye umengo si kirundi nyene cyo wabigenjeje gute kugira ngo aririmbe ikirundi uko byumvikana umenga si n'umurundi? Si umurundi kabisa kandi nta n'ikirundi ndaza no kuramukanya vyogorana ariko kubera umuziki turemera yuko ari language iri universal yumvirizwa so navuze ati kubera abantu bamenye yuko ari umuntu avuga igiswahili cyangwa icongereza kubera ko intogira ikintu akagedekana akanyuma ukuntu bazomwumva ubu bigatandukana nuko bamwumvise kera so mvuga ati kandi mwandikire indirimbo mu kirundi hanyuma kandi uravye byarakunzwe cyane abantu kandi no gutangaza ururimi rwacu. Okay, ijya ndirimbo yaraduze mu misi mike abantu nyine barayisharinga hari indirimbo bari bwasora abantu bakayakira nkuko iriya yakiriwe? Yes, ziriho inyuma zakiriwe nko kujya ariko indirimbo yaduha success kandi akako yaduconnectinze n'aba presenter benshi bo mu Burundi ahantu ntari mfise connection nini ya cyane ariko ubu uravye manager wanje afise inamba nyinshi z'abantu benshi dushobora gukorana akazi ati nawe dugakorana promotion kugira natwe dushike ahantu kana kasojya ndimo narayiryoherewe kuba yaraduze uko yaduze. Okay, nko kuri kurabibona twoganira tukavuga byinshi ariko reka tugaruke gatoya twumve rero icyo cyatumye bavuga ati reka twicarane muri ino minota. Rhymes of magic attraction. Roma 255 plus 255. Let's go. Okay, nka manager Felix, kubera iki wiyumvisemwo gufata indege kwava muri St. Louis Missouri ukavuga ati n'imiburiburi mfume ngira iryo tuvuganye kuri the SY Bishop kubera aka kanya ahantu tuhicaye niki kintu ushaka kubwira abantu bo bariko barakurikirana cyo cyatumye uvuga teka twicare tuganire? Icambere na mbere cyatumye mva muri St. Louis je ntabomba ngaha muri Louisville mba muri St. Louis naho nigeze kuba ngaha. Kimwe cyambere na mbere kwanza naryohewe n'ukuntu we waje aha ni hafi yanje naho atobaye ngaha umwanya wari wose twashoboye kuza no muri Houston kwera muri Houston hariho n'abandi bantu bakora ibiganiro twapanze kugenda kuvugana nabo ibi byose ni mu nzira yo gutangaza ibikorwa byacu no kuvuga ikintu kimaze guca kuri wewe abantu barashobora kukibona ningoga kuriko chorenzi wanje canke chorenzi kuri ebino nyine birashoboka mugabo kujya dukoranye turi benshi nugu kikokeranya rukaningo nikuje rusanga igiti gifisa amashami menshi mwarabina ndarabino kikahagarara igiti nico gituma nashoboye kuva hariya kuza gukora iyi interview nyine yanzanye. Okay, nakahe kantu rero ko bakabijya ko bakatumye kavuga ati ego turiko turatangaza twe twifuza no kuja muri Houston Texas ubu mutarashikayo mugabo ko bakatumye ahanini amuvuga ati reka twicarane hari ikintu gishasha cyo bacimirije hari nakahe kandi akantu ko tuma abantu baguma barindiriye kuri account ya AB na Bill kuri YouTube canke ku masosho rezo yiwe? Abantu babandanye bakurikirana AB babandanye bakurikirana ibikorwa akora babandanye bakurikirana naje kwera ndabandanye postinga abandanye postinga na nyene n'abandi benshi abagenzi dufise babandanye badupostinga ikintu twe ico no babwira nuko kimwe turafise album yamaze kuza ahabona yitwa African Drip hanyuma hariho n'izindi project nyinshi nk'ubu hari tuko turakora project ya Roma umusana muri Tanzania hamwe na AB yaramaze guhera umwanya wose ishobora kuja habona. Uyu Roma mu Katolike asanzwe aririmba kandi akomeye muri Tanzania. Mwakoranye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa muri Tanzania? Twakoranye hanyene muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nijyo tombora twagize. What? Twaragize tombora ikomeye cyane. Kipinda mugongo pinda mauno daka napaka mukongo nipe miguno waka nyaka na vyombo baada mikuno chapa ikitimba michongo tule mavuno Mindo Katoliki mama hizi pisi vipi baby naona wengi wameng'aya papo nipi baby tafuta kuturu baadaye utanishukuru ni wengi hawakunguru so Mungu atunu so what's up in Vegas playing pleasure day flavor. Wewe nka manager byarakoroye kugira ngo ugire connection na management ya Roma mu Katolika?
sinashoboye kuvugana nabo ko ntabonze nabonye ntibanzi mugabo twaravuganye n'umuririmbyi wabo mu artist wabo ariwe Roma kugira ngo dushikane nawe namuhawe na Ebi kurabona Ebi hari anashaka mu director rimwe na rimwe mugavuga ati no hariho abantu bandongoye bari inyuma so mushaka kuvugana nabo bo baragane baraheza hanyuma bona katovyiherezamo aca abigaruka ni wanje. Okay, reka nje kuriwe Ebi abantu muri maze gukorana indirimbo nizere ko atabantu twavuga ko ari ibihangange mu kuririmba muri bijya bihugu vyacu. Roma Mukatoliki na wewe uri kurarabana itandukaniro rinini cyane byashika warutse ubumva indirimbo ziwe bona ngenagira gute muhuye mukanakorana nihe challenge wa warahuye nayo canke worohewe gute nawe yakwakiriye gute nk'umuntu va mu Burundi nava muri Tanzania? Just sinavuga ko habaye challenge kubera ndumusani niyemera kandi nemera igipaji canje especially yo haje ku creating indirimbo ni ibintu byoroha cyane gusa kubera tutarahabwa iyo nafasi canke iyo platform yo kuvuga ati abantu batumenye cyane nico gituma abantu batubona yuko tukiri abana ariko sinavuga yuko habaye challenge gusa yabaye ni kujya nyene kuvuga ati kuja muri studio no kubera umuntu usanga muri ahantu hatandukanye hare niyo challenge cyangwa uvuga ati reka tugende gukorera video hanaka nakazoshikaho gute nanjye nzoshikaho gute iyo niyo challenge gusa nta bintu bya challenge kandi yanyakiye neza n'umuntu ndibaza n'igihe manager wanje tugiye gushutinga video kwa manager twarajanye agiye bahuye yaravuze ati umuhungu so umuntu yifata nk'umusuperstar n'umusuperstar ariko muhuye n'umuntu yani yakira abantu neza kandi kubera ari umuntu yari yadukunze muri yani yarakunze ibikorwa byacu arakunda ibyo dukora yaratwitangiye avuga ati yani ico muzoshaka cyose mushikira. Okay, uri kuraraba uko tubabona nkanje Roma ndamubona kuri video uko wamwiyumvira wumvise indirimbo ziwe za kera uko yaririmba mumaze guhura nawe wamubonye ari umuntu ameze gute wabonye ari umuntu yakira umuziki w'u Burundi gute kuko nawe ndizere ko iyo bari ryambere akorana indirimbo n'umurundi nubwo tutari mu Burundi cyangwa cyakuriye mu Burundi mugabo ndazi kwazi kuri umurundi iyo wabonye vyakira gute cyangwa wasanze ari umuntu ameze gute? Yes, je ndi umuntu nkunda Burundi cyane so ahantu hari shitse nshobora gutangaza Burundi ndabikora so mu bintu twako turayaga twari muri hotel ibintu bya mbere bimwe twako turayaga nako ndamubaza ati mu Burundi uzinde nande arambwira amazina ya Big Fizz arambwira Afro arambwira na Mukombozi arambwira abantu benshi azi abasani benshi azi kandi sinari niteguye yuko ashobora kumbwira abantu nkabo so byabonetse yuko aradukurikirana kandi nanyana arakunda kandi ikintu nabonye cyambere yavuze nuko turi East Africa ndufate yuko hari Tanzania hari Burundi ari nuze yavuga ati twese nkakujye tuvuga ati West tukavuga aba Nigeria n'abandi natwe dukeneye natwe tuzovuga East Africa pana ngo Tanzania ngo canke so n'umuntu akunda ibikorwa vya basani East. Okay, nkuko vyumva urumva muri make ko connection zihari iyo umuntu ari akunda igihugu ciwe akunda wariwe urabona kuba turi muri Amerika nubwo abarimvyi bahuye muri Amerika umurundi n'umutanzania baragerageje kwerekana ko bazinanye canke ari bamwe ubwo bumwe bawukomereza muri leta zunze ubumwe za Amerika. Indi kintu nsubiye inyuma gatoya Roma akunda Burundi cyane kugeza ahantu yashatse yuko aririmba ikirundi mu ndirimbo ntibyashobotse kubera umwanya n'ibindi bintu byako biragenda ariko yarifuza cyane kuko indirimbo twako turakorana yajya mu kirundi ariko ntibyabaye bigishoboka. Okay, mwoba mwingiriye muri studio hamwe canke umwe yabikoreye kuko mbona ubuhinga bwagwiriye umwe yakoreye yari byagenze gute mwarahuye murakorera indirimbo hamwe? Indirimbo naramungikiye demo ayumvise yani yayumvitsanye gishika avuga ati nyarutsa ndondera studio kwa nyene yari muri Maryland nacenda muronderera studio kuri online ndabooking aragenda kuri recording ariko twari twapanze yuko tugiye gushooting video kwa twari kumwe tumanza kwinjira muri studio yo muri Atlanta hanyuma duhindura ibintu kanaka ariko umuntu twari twabookinze kuri studio buca tugenda gushutinga video uwo munsi waragiye dusanga nawe afise izindi gahunda yari yafashwe na Majestic kanaka bica bibona yuko dushutinga najya demo twari twakoze
bica bituma yuko tudashobora guhindura amajambo baadaye kubera ko twakoze iyi video nico gituma ariko ikindi n'umuntu yakunze talent yanje yifuza kwanza ko dukorana album yose hari indirimbo nyinshi kuri iyo album duriko gusohoka yitwa bisohora y'indirimbo 16 yitwa African Dream mu ndirimbo 16 indirimbo indwi hagati indwi canke 9 agomba kuzikorera remix urumva n'umuntu yakunze ibintu dukora yani afise igishika n'umuziki wanje so nk'umuririmbyi yavuze ati nakuza mbona twarabanye twazungurutse hose 2020 uzoba umwaka umeze gute ku bakunzi b'umuziki wa Ebi Nabil 2020 ni umwaka twiteze ibintu bikomeye cyane ahubwo twavuga nk'uko mu myaka yose twakoze uyu ni umwaka dutanguye kuko ni umwaka itimi igiye kuja hamwe ikora ikintu iki cyo kubaka umuntu umwe Ebi Nabil cyo kubaka umusani umwe wonyene no kuvuga bitegurire wundi Ebi Nabil atandukanye no bahora bazi kuko igituma ravuga uko turiyemera turaza aho turaza baribo turazi ica abanywanyi bacu bakeneye kuko ico gitwa ndakivuze nuko twarakoze launch yo gusorya album twarabonye amatoke yavuyeho warabonye ngene abantu bavyitabiriye benshi cyane twarose nkino ngaho nashikafu majana 3 ndibaza nka majana 5 mugingo twagiye kuronga twasanza twakoreye habaye hato suvuga ngo kimwe habaye hato ikigira kabiri nuko ajya twakoreye bari bafise urugero rw'imyaka bashaka kwinjira tugiye kuraba abantu bakunda umuziki wacu sabavye bacu nitwe bwenye rwaruka no maraki imyaka nyine yi nabari munsi yacu rero muri market umwaka wa 2020 kwanza bitegurire reka ndakivugireho bitegura amashow menshi tugiye gukora amashow tugiye gukorana n'abandi bantu aba sponsors turafise hanyuma inyuma y'amashow ngaha turafise no kuzokora n'ibindi bintu no kuvuga uyu mwaka no mwaka wa matukio tupo urumvise kuva kwa manager wa Ebi Nabil ngo 2020 mwaka wa matukio urumva icyo ngira nico civugo kurabona ko uyaciye muri Tanzania bivuze matukio ni gute mu Kirundi urangoroye numwende mwaka wa matukio numwende w'ibintu nkuko wumva ni mwaka wa matukio mu Giswahili ni mwaka w'ibintu mu Kirundi Ebi umwanya tubanye muto hanyere turiko turaba amasaha so Ebi 2020 ni umwaka abantu bawitegurire gute n'umwaka umeze gute mu bikorwa byabo yes nkuko manager bivuze nubo buzo bwa mbere twicaye nk'itemu hano mu cyumba kimwe tukamenyana tukavuga ati nuno wakazi zo bujejwe nuko hanyuma tugomba gukora uko je mfise connection ikanaka nanje mfise connection ikanaka so urumva tuko turitegura ibintu bikomeye cyane je ndizera yuko mfise umuziki mwiza kwandika kwanje gukora production biki turafise umuziki mwiza ariko hari ibintu kanaka byatumye tutashobora gushika aho dukeneye kuba turi ku bintu dukora kwera si ibintu bito uravye ndi umuntu nkora cyane uraraba nk'umwaka wa 2020 utanguye maze gusora isanamu zibiri na album y'indirimbo 16 wow urumva so kandi ngaho twama muri studio buri munsi urumva ni ibintu byinshi bitegurire byinshi cyane amakorabo y'abantu bakuze cyane menshi sinshobora kuvuga ati ngo nakana ariko hari ibintu tuza turiko turagirane turakora so bitegura ibintu byiza bamfate mu mugongo ndabemeje ibintu byiza cyane mvugiye no ku team yanje kubera ndazi ukuntu kira muntu ari mu iyo team avuga kandi ashaka nkuko akanya katubanye gato ariko ibi tuvuganye ni byinshi aha tuhahuriye twari mu bikorwa vya BDUSA Burundian Diaspora in USA niki kintu mwobwira abantu bagira amashira hamwe y'abarundi mwewe nk'abaririmbyi urana ko hari hahuriye abarundi benshi niki kintu mwobabwira kugira ngo turangirize hanyene kuko umwanya watubanye mutoreka mpere nko kumuririmbyi kuko n'umuntu akenera abantu bamusupportinga basharinga indirimbo ziwe bashobora kuvuga ati wabonye naka bakamusupportinga niki kintu mwobwira abarundi na cyane nk'aba bari mwirishira hamwe rya BDUSA
badufate mu nda kubera ngaha nk'abarundi turi abantu baboneka yuko turi kure cyane ariko uravye abantu bakora ibintu byinshi kandi byiza n'abarundi so novuga ati barabe iyo bashiraho amashirahamwe barabe n'ukuntu bizoza birafata art kubera nkunga muri Amerika ari ikintu abantu bataba bamenya ariko America bakubwira ati the biggest export bafise ni art ni entertainment yani ikintu gikuze bafise gisohoka hanze ni entertainment ivyo nivyo bitangaza n'ibindi bintu usanga bintu so barenze badufata munda bakaduyo support yo kuvuga ati bagapanga amantu yo ma shows bikene bikama concert uzosanga biriko biratangaza uburundi n'abarundi so bizodufasha cyane nico kintu no basaba gusa byo bakora ni byiza okay nike kintu babwira nawe nka manager nk'umuntu ukora witanga kugira ngo ibikorwa by'abarundi n'abaririmbyi bikomere kandi bigende bifise strong bifise inguvu ntibonekanye ko umuririmbyi bareko arakora wenyene ico nogomba kubabwira turabana babo baratuzi batatumenyera aho basi bandi bantu bazabwira nabo batabwira bazobwirwa n'ibikorwa dukora kuko ibikorwa dukora sibirabwa n'imiryango yacu gusa sibirabwa n'abajama bacu b'abarundi birabwa n'abantu bose aho igitangaza nuko bazogira show ikomeye hanyuma abaririmbyi bacu bakaburamo reka kuvuga show bakora nk'amanama akomeye mugabo ntibatumire nk'amanama ikintu gitangaje nuko bazokora amanama akomeye ugasanga hazoje nk'abantu bashika 500 mugasanga nta muririmbyi arimo ikubera wo buragute ebi ikibazo meze nko kwigorora inama zose haraba break haraba abantu kugira ngo bagorora imitsi aho rero niho uvuga ati bakwiye guhamagara nk'abaririmbyi bakaba barabagorora inguvu mu kugira gute mu kuririmba no nivyo ushaka kuvuga inoze muri BDUSA barafise ibisata bitandukanye ndibaza n'igisata cy'umuziki bazogishiramo igisata cy'ugwaruka kirahari igisata cy'ugwaruka kiri urumva ndashaka kuramo ufata ijambo rero turugwaruka twabwira yuko bamenye yuko Ebi na Bill ariho ni timu yiwe baramukeneye aha uriko randaba jewe baza kuyibaza kuri kurabibwira jewe BDUSA Ebi na Bill muramukeneye kuko niyo gwaruka dufise ngaha ariko ari kurundi gwaruka ko hari ibintu gwaruka agomba gukora wakaba yari manager wiwe Felix kuri Facebook ni mdogo Masauti ico kimwe no kuri Instagram nico gituma wavuze ngo ni mwaka wa matukio mdogo iryo zina mdogo hamana n'umwaka wa matukio kandi bigoye ni mdogo ari ikindi kintu kiriyo zijya ndirimbo 16 ziri kuri album inyuma yaho hari izindi nyinshi zitandukanye zijya ahubwo hagiye kujera kwagiye ari izina nizogiyeko ni nyinshi ubu ni mdogo kuri Facebook na mwaka wa matukio niryo zina rishasha ryo mwaka wa 2020 kumva bavuze ati mwaka wa matukio mu Kirundi mwaka w'ibintu okay akajambo kanyuma kugira ngo tugende ragize neza SYB show turakunda ibikorwa byanyu kandi turaha agaciro media nk'iyi kubera ni mwege mudushikiraniza amakuru yacu ku bantu ku banywanyi batandukanye ariko bazotumenya biciye kuri mwebwe so turashima mubandanye mudufata mu nda ni byinshi ndabizeje neza yuko ntazokwigera ndaba magufura avuga ati sitawangusha urumva ko yamwandukije murakoze cyane kuri mwe ngo dukurikiranye wifuza gukunda gute ayoyo nivyo bishasha nakweretse tobaduke ko tudusangira no kwiyima nkiba ngo ndabe ko wajya ku murongo